Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na David Claude Mbananayo. Ndabaramukije inshuti namwe abakunzi ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatandatu ntwarante mwaka wa 2026. Kaze muri ano makuru twabateguriye, ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ubukozi bw'ikibi bufatiye ku gitsina bwasubiye kwimonogoza mu Burundi mu mezi abiri ya mbere gusa y'uyu mwaka turimwo wa 2026. Abagera kuri 17 harimwo n'abari munsi y'imyaka 10 barashurashujwe ku gahato, muri bo 10 bakaba baciye bagandagurwa bahejeje guhumanya. Abasaba impapuro z'inzira ngo bagiye koroherwa kubera ko icuma kizikora cahejeje gukorwa. Byashikizwe kuri wa gatandatu ntwarante n'urongo ikigo kijejwe uruja n'uruza ku mbibe CGM, aho yagiriye ko anahumuriza abari barasavye bene izo mpapuro ko mu ndwi zitarenga 2 bazoba batunganirijwe. Naye nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatanu tubashikiriza ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tukaza kubayagira ku buzima bw'inyoni bita inkonda. Nariko ca ku masonga mu kanya nido ryano makuru, sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa, ano makuru tuyahere mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abana babigeme batatu bafise munsi y'imyaka 10 nibo bamaze kumenyekana ko bashurashujwe ku nguvu babanje guhabwa inzoga ziboreza cyane mu makartier ya Rubuye na Kanyami, komine Ngozi, ntara ya Butanyerera. Ivyo bikaba vyemezwa n'abajejwe intwaro, aho bemeza ko ivyo vyimonogoje kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026. Abaranira agateka k'abana bagasaba wowe wese kugwanya ayo mabi, bongera banegura bamwe mu bajejwe intwaro ku nzego zo hasi bagomba kumvikanisha uwakorewe ikibi n'uwakoze icaha. Inkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko. Ivyo vyo gushurashuza abana babigeme batarakwiza imyaka 10 vyatanguye kuvugwa mu kwezi kwa nzero uyu mwaka turimwo w'2026. Abana babiri bakaba baratowe bagoyagoya mu kiyaya ca Vyegwa muri komine Ngozi, intara ya Butanyerera, bivuye ku gushurashuzwa babanje guhabwa inzoga ziboreza cane. Abavyeyi babo bana bakavuga ko abo bana babigeme babanza kuzimira maze bagatogwa ari ntere. Ivyo rero biremezwa n'abajejwe intwaro mu makaritiye ya Rubuye na Kanyami, aho nyene muri komine ya Ngozi. Muri quartier ya Rubuye hakaba haravuzwe umukozi wo mu nzu w'umwigeme hafise imyaka 15 yashurashujwe ku nguvu n'umukoresha wiwe. Mwishirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi bemeza ko ivyo bikorwa bigayitse vyasubiye kwibonekeza cane cane ku bana bato, bagasaba abajejwe intwaro hamwe n'abanyagihugu kurwanya bivuye inyuma iryo shurashuzwa ry'abana. Mu runani rw'amashirahamwe haranira iyubahirizwa n'ikingirwa ry'agateka k'abana Senadebe mu majambo avunaguye y'igifaransa, nabo nyene baratera ivyatsi ubwo bubisha, bakongera bagasaba uwo ari we wese kurwanya abahonyanga agateka k'abana. Muri Senadebe bakananegura bamwe mu bajejwe intwaro bagerageza kumvikanisha abakorewe ico caha hamwe n'abagirizwa kugikora. Arakoze mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko. Abantu nabo 14 bagizwe n'abakenyezi hamwe n'abana nibo umuhari MFFPS washoboye kumenya ko bakorewe amabi atandukanye mu kwezi kwa Ruhuma mwaka wa 2026, nkuko biri mu cegeranyo basohoye kuri uyu wa gatanu ntwarante uyu mwaka. Muri abo bakorewe amabi harimwo abakenyezi 6 hamwe n'abana 10 bishwe. Biri muri ico cegeranyo tubibaze na Dej Irakoze. Icegeranyo c'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS bise Femme Abusée Nation Déchirée casohotse kuri wa gatanu ntwarante 2026, cerekana ko abakenyezi, abigeme hamwe n'abana bagera kuri 14 aribo bashoboye kumenyekana ko bakorewe ivyaha bitandukanye mu kiringo c'ukwezi kwa Ruhuma guheze. Muri abo bahohotewe abakenyezi 6 barishwe, umwe yishwe arashwe n'umusirikare muri komine Shombo, intara ya Gitega, biturutse ku matati y'amatongo. Uwundi yicwa hatewe grenade mu kabare yakoreramwo muri komine Muhanga, intara ya Butanyerera.
ibiziga by'abandi bakenyezi batatu byatowe mu nzuzi zitandukanye mu ntara za Bujumbura na Gitega. Uyundi umwe yicwa n'umugabo wiwe muri komine Muyinga intara ya Buhumuza. Mu vyaha vyakorewe abana hari 4 bagizwe n'inzoya hamwe n'abigeme bakiri bato bishwe mu ntara za Gitega na Burunga. Abandi bigeme 2 bakiri bato barashurashuzwa ku nguvu mu ntara za Bujumbura na Burunga. Muri ico cegeranyo haravugwamwo n'umukenyezi umwe w'umumenyesha makuru akorera ikimenyesha makuru Jimbere yahagaritswe hadakurikijwe amategeko mu ntara ya Bujumbura, akaba yarekuwe haciye iminsi 2 afunzwe. Uwundi mukenyezi azwi ku izina rya Shadia Mukaremera akorera umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH, akaba amaze iminsi 10 anyurujwe muri komine Mukaza intara ya Bujumbura. Bafatiye kuri ayo mabi yose akorerwa abana hamwe n'abakenyezi yamayisubiriza buri kwezi, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS uhamagariye leta y'u Burundi gukora ibikorwa bigaragara mu gukinga ayo mabi, abagirizwa kuyakora nabo bagahanwa hakurikijwe amategeko mu ntumbero yo kubahiriza agateka kazina muntu kuri bose. Nadege Irakoze tugushimire. Ishiramwe SOS Torture risaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gukura burundu igihano cyo gupfa mu gisirikare mu mategeko y'u Burundi, gushira mu ngiro imanza zaciwe hamwe no guhana bikwiye abagirizwa ivyaha bitandukanye ku buzima bwa kiremwa muntu. Ivyo ni bimwe mu biri mu rwandiko rw'iryo shirahamwe rwashizwe habona mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuma umwaka wa 2026. Walter Kwizera mw'Idonito. Muri uru rwandiko rwatewe cy'igikumu na Kwizera Aime ari nawe aramutse hamwe SOS Torture, iryo shirahamwe imbere ya byose rivuga ko rihagaritswe umutima n'ibintu bigera kuri 2, ari naco gituma risaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira icyo abikoze ko kugira igihugu kigendere ku mategeko n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Kubw'ivyo SOS Torture risaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nk'umukuru w'urwego rukuru rw'ubucamanza gukuraho igihano cyo gupfa mu mategeko y'ubutungane bw'u Burundi, gushiraho ubutungane bwigenga kandi budahengamye, guhana bikwiye abagirizwa ivyaha hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane nabo bose bahonyanga agateka kazina muntu. Ku bwa SOS Torture rero gukuraho Burundi igihano cyo gupfa ibibona nk'intambwe ikomeye mu iterambere ry'ubutungane, nayo kudakuraho ico gihano mu gisoda ngo bituma haba agahaze mu bijanye n'amategeko y'u Burundi na cyane cyane ku buzima bwa kiremwa muntu. Nayo kuvyerekeye gukurikirana abagirijwe ivyaha muri urwo rwandiko rwaryo SOS Torture rivuga ko ribabazwa cyane n'ingene habandanye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu hadasizwe inyuma ivya gisirikare, ivyaha ndengerabutungane, ukunyuruzwa n'ibindi. Aha SOS Torture rikibutsa umukuru w'igihugu ko gukuraho igihano cyo gupfa no gushiraho ubutungane bwizewe kandi bwigenga ari kimwe mu bisimbataza amahoro n'ukunywana mu gihugu, mbere bikanatanga ishusho nziza y'u Burundi mu makungu. Kubw'ivyo muri iryo kete SOS Torture rigasaba umukuru w'igihugu guhinyanyura neza amategeko mpanavyaha, gushiraho urwego rw'iperereza rwigenga ataho rwegamiye, gutunganiriza abo bose barenganijwe no guhana n'abakorewe ivyaha ndengerabutungane. Mu gisata c'ubutungane naho ugutezurira umenyesha makuru Sandra Muhoza ngo ni intambwe ishimishije ubutungane bwateye muri iyo dossier irimwo igipfungu cinshi. Ivyo bivugwa n'urunani rw'abashingwamanza baburanira bakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu Kavib mu rwandiko bashize habona kuri uyu wa gatanu ntwarante. Urunani Kavib runasaba ko Sandra Muhoza yobandanya guhabwa ubutungane nyabwo. Kurikira mushingwamanza Felix Niyonkuru arongoye urunani Kavib. Iyo ngingo ni intambwe ihambaye mu rubanza rwateye amakenga n'ibibazo vyinshi kubijanye no kubahiriza ingingo ngenderwako z'ishimikiro zitegekanwa n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'igitabo mbere c'amategeko agenge n'imanza z'ivyaha zikurikiranwa hamwe n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye hagati y'akazina muntu u Burundi bwemeje. Kavib iributsa ko mu gihugu kigendera ku mategeko umwidegemvye ari wo mwanya wa mbere, ugufungwa imbere y'urubanza navyo rikaba kiza ari kidasanzwe. Ugufungwa imbere y'uko urubanza ruburanishwa ntibishobora gukoreshwa nk'igihano cyo guhanura umuntu imbere y'uko acibwa urubanza. Gutyo rero guteza kuba by'ukuri bikenewe cyane bisiza imvo zisigura neza mu mategeko. Mu gihe bireba umumenyeshamakuru ho ibyo bisabwa bikwiye gusuzumwa no kwitwararika cyane kugira ngo umwidegemvyo wo kuvuga no kumenyesha amakuru ntubangamirwe canke ngo ugeragezwe kugirwa icaha. Turabona ko
irekurwa ry'agateganyo rya Sandra Muhoza ryerekana ko hariho mbere ivyateza gukorwa, hariho izindi ngingo z'amategeko zari gushobora gukoreshwa batarinze baramufunga. Ivyo bituma hibazwa ibibazo vyumvikana neza ko hoba haragiyemwo ibintu n'ukuri bidakurikije amategeko. Kavibe iributsa kandi ko iciyumviro c'uko umuntu atagizwe cagushikaho urubanza rumuhabije ari ingingo ntasubirwamo mu butunganye bugendera ku mategeko. Bityo rero Sandra Muhoza abandanya kubonwa nk'utaragirizwa icaha gushika sentare ifitiye ububasha izofata ingingo ya nyuma kuri ivyo yagirizwa. Duhamagarira rero inzego z'ubutungane cane cane ubwa mbere kubahiriza no gutanga urubanza rutunganye rwigenga kandi rutagira aho rubogamiye kuri Sandra Muhoza, kwitwararika ko imanza zikurikiranwa mu kibereye, kwemeza ko ingingo z'ubutungane zifise imvo zishingiye ku mategeko no ku bipimo vyubahiriza agateka kazina muntu haba mu gihugu mbere eka mbere no ku rwego mpuzamakungu. Sandra Muhoza akaba yarekuwe vy'agateganyo kuri wa gatatu inyuma y'amezi 23 yaramaze mu buroko. Yafashwa azira ubutumwa yanditse muri groupe ya WhatsApp aho yaciye yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no kubiba urwanko rufatiye ku macakubiri. Iyi muriko murumviriza ni Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Mukanya turatandukira igisata c'amagara y'abantu. Ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe. Uburundi bumaze imyaka 5 buri mu ngorane z'ubukene bukomeye bw'igitoro. Igihugu cyose ubuzima bw'abanyagihugu bwa buri munsi n'ibisata byose birahungabana kubera ubwo bukene. Ubukene bw'igitoro muri no myaka buri ku rugero rutigeze rushikwa ko mu bihe Uburundi bwari bwafatiwe ibihano n'ibihugu bibanyi, ibihugu Burundi bucishamwe ivyo bitoro kugira bishobore gushika mu gihugu. Ingaruka niziye ku gihugu inyuma y'iyo myaka yose iheze Uburundi buri mu ngorane z'ubukene bw'igitoro. Abari barongoye igihugu mu bihe by'ibihano babigenza gute kugira igihugu ntikije mu bukene bw'igitoro nk'uno munsi? Muri kino gihe jankirahe bazira ivy'ubuvuzi. Abatumire ikiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri w'Imana igenkezo rya 8 ntwarane ni Inosa Muhozi. Numenyesha makuru yakoreye ku bihe bitandukanye by'ingorane Burundi bwaciyemwo. Faustin Ndikumana arongo yishira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parsem. Ikiganiro ijambo ni gwawe muzogikurikirana ku mihoro itandukanye ya Radio RPA kuva igihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu masaha y'Ibujumbura. Abantu bawe ubukene bw'imiti ku mavuriro amwe ya leta butegwa n'abakorera muri ico gisata bayiba bakaja kuyigurisha kuri magendo burabangamiye amagara y'abagwayi kubera ko iyo miti iheze ikazimba kandi amikoro y'abanyagihugu ari make. Bamwe bagura imiti mike idakwiye, abandi bagahurumbira ibintazi ibiheza bikarushirizaho gushira mu kaga ubuzima bwabo. Eric Niyonzima yabiduteguriye. Ubusuma bw'imiti bukorwa n'abakorera mu gisata cy'ubuvuzi butuma abanyagihugu bataronka imiti iyo bituye amavuriro ya leta. Abenshi baca bikora ko bayidandaza kuri magendo, ariko bakabona ko ubuzima bwabo buri mu kaga kuko batabagifasha ikwiye bitewe n'ubushobozi bwabo, bigatuma ubuzima bwabo burushiriza gusinzikara. Uno munyagihugu yaganiye na RPA aravyigana. Ivyo kugura imiti idakwiye biratuma rero indwara z'ubuma zibasinzikaza abantu. Niyo ngaruka mbi tubona, abantu baca baguma basinzikara kubera baba baguze imiti idakwiye kandi atani ibipimo babagiriye by'izo ndwara baba bagwaye, bigatuma abantu baguma bagira amagara mabi. Kukubura uko bagira benshi baca bitura bakamenyi, abandi nabo bakaja mu vyumba vy'amasengesho, ariko nubwo biruko bibuza ko ubuzima bwabo buguma businzikara. Nkuko tubandanya tuvyiganirwa n'uno munyagihugu. Ivyo birabaho kuko baragenda bakagura utunini duhwanye n'amahera baba bafise, bakagura utunini duke duke. Ivyo rero bica bituma bafata imiti idakwiye, bigatuma indwara ica yongerekana. Hariho n'abagenda rero no mu vyumba vy'amasengesho, yego hariho abagenda mu vyumba vy'amasengesho, hariho n'abandi bashobora kugenda no kuri ba rumenyi. Mu ruganda rwa RPA tumaze imisi turondera umushikiranganje w'amagara y'abantu, ariko akaba ata muco yatanze kuco umushikiranganje arongoye buriko barakora, yaba kuri abo bayiba canke ko bayidandaza kuri magendo. Ahubwo akaba twishura ko twokwitura inzego z'umutekano kugira ngo bakore udandazwa rwa magendo bafatwe.
arakoze mugenzi wacu Eric Niyonzima. Nari nabibabwiye mu ntangamarara zano makuru, umuntu wese yasavye urupapuro rw'inzira rwa passport azoba yaruhawe mu kiringo c'indwi zibiri. Vyashikirijwe na komiseri mukuru w'igipolisi kijejwe uruja n'uruza ku mbibe CGM mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatandatu ntwarante. Maurice Mbonimpa yasiguye ko kimwe mu vyuma gifasha kugira ibikorwa binyaruke cari carapfuye, ubu kiriko kirakora. Agira ko yibutsa kandi ko igiciro c'urwo rupapuro rw'inzira kizwi n'amategeko ari 300. Kurikira Maurice Mbonimpa, komiseri mukuru wa CGM. Kwituraba ngaha turiko turakora ukuri kwamye, ubu ibyo bitabo by'inzira turiko turabitanga, kiretse nk'uko mwavyumvise twari twabivuze ubushize. Akantu kaduciriyemo mashini dukoresha imwe iragira ingorane, dushatumara igihe kitari gito dukoresha iyo mashine imwe, arico catumye habaho gucererwa kuri bamwe kugira ngo izo mpapuro z'inzira bazironke ku gihe. Ubu rero ibyo turiko turagerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo ibyo birarane byose abo bantu bose barishe kugira ngo bazironke vuba. Kandi tukabona yuko ngira nko mu kiringo c'inga zibiri umuntu wese yarishe passport azoba yayironse. Twama twabivuze tukavuga yuko ikintu cyose kibera ngaha kibera ku mugaragaro. Ukuvuga passport igugwa 300 uno munsi. Murazi yuko kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025 ariho bayiduza. Laissez-passer igugwa 50. CPGR nayo igugwa 50. Ayo niyo mafaranga izo mpapuro zigurisha. Turazi neza yuko kandi twarabivuze n'ubu turabisubiramo yuko hariho abantu itambika imbere y'abantu. Uno munsi turashaka kuberekana amadosiye, harimo tumaze gufata kandi batari bakaho, harimo abapolisi, harimo n'abandi n'abasivili. Uno babwira yuko mu rutonde dufise hano nko mu mezi 2 aheze twarafashe abapolisi bagera kuri 4 bari mu mpimba kubera ivyo. Abasivile nabo 7 bakunzwe kubera ivyo. Hariho n'abandi bagera kuri 15 turiko turarondera kubera twabonye ibimenyetso yuko ivyo bintu babigira. Nkuko mutapfona ngaha, passport umuntu ayihira muri banki, nta mupolisi akora ku mafaranga. Umuntu wenyene wagenda muri banki akirihira. Mu makuru ajanye n'impunzi naho, agatotezo ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi ari mu gihugu ca Tanzania kugira bikunde bomoke kageze ku rwego ruteye ubwoba. Kuri uyu wa kabiri utuzu impunzi zari zikinzemwo twaraturiwe mu ikambi ya Nduta. Mu ikambi ya Nyarugusu naho kuri uyu wa mbere imiryango ishika ku 600 ntiyaronkejwe ivyo kurya kuko amakarata yabo yahagaritswe n'abarongoye iyo kambi. Remindera Gakura aratubwira idonido. Impunzi z'abarundi zo mu makambi y'impunzi ziri muri Tanzania zibandanya kwerekana ko uko iminsi igenda zibandanya zifatirwa ingingo ruhasha kugira ziyandikishe zitahuke mu Burundi ku nguvu. Kuri uwa kabiri mu ikambi ya Nduta utuzu impunzi zari zimaze iminsi zikingamwo twaratiriwe na polisi bari kumwe n'abanamugambo hamwe n'abasungusungu. Isoko ryacu rimenyesha ko batakigirayo bacira nayo bamira. Harongeye kubaba umuriro wasubire kwaduka ngo ubu bagiye guturira zone ya 14 baciye binjira mu zone ya 18 baraturira, abinjiye mu zone y'9 naho bariko baraturira ntiworaba ibintu ko birasha. No kuvuga ikintu cyose basanzemwo igiciye ku muriro, uciye ku muyonga gusa kabisa, anyene ne atari ngo sinzi imbere tuzabuhungira muri iyi minsi. Basha nyene twiteze nyene kuba bamariziya agace kiwacu binjire mu zone iwacu ivyaje batanguriye kunyene bongeye kwinjiriramo. Mu ikambi ya Nyarugusu hoho mu gino ndwi yari yo gutangamwe ifungurwa ku mpunzi, imiryango ishika 600 ntiyabihawe. Urongoye iyo kambi Siasa Majenje yarahagaritse amakarata. Batubwiye umuti mu kwiyandikishije kunja gushaka kuvuga zirya scope kandi ko turira ko bibonekana amahera yarimo, ariko kubera ziya inani icanuro zo kurongera ko india ziba zicikwa mu kazi bonekana nibo bacabugara barongera ko imfungurwa nk'uko bivugwa n'isoko ryacu. Abo muri ayo makambi uko ari 2 uretse ko amazu y'impunzi atari make yamaze gusamburwa, amashirahamwe nayo yahora afasha izo mpunzi ariko arakora. Remi Nderagakura. Mukanya turatandukira igice ca kabiri cano makuru. Warukumbuye guteramana n'abawe iserukiramuco kama ya Afrika
iteka yasubiye kutwibuka. Iteka yabateguriye festivali y'agakura kuva ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Nimuzoji hazohari murikagurisha imbyino, ingoma, umuziki n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo kurya no kunywa nabyo ntibavyibagiye. Mbega ibihe bidasanzwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026 Mundi Center imiryango izoba yuguruye guhera isaha 7. Mundi Center iherereye mu gisagara ca Kigali, Kicukiro, Rwandex. Gura itike hakiri kare kuri akaburungu event ku 5,000 hasanzwe VIP 10,000 n'ibihumbi 30 ku bifuza kudutera iteka. Eka nawe wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe ntitwakwibagiye. Ikibanza n'ibihumbi 25 gusa. Wogura ukoresheje akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 25 29 urwego. Hari ikindi wifuza kumenya? Hamagara kuri 079 15 11 388. Mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uno wa gatanu tuza kubayagira ku bijanye n'ubuzima bw'inyoni yitwa inkona. Mu byo muza kumva muri kino kiganiro akaba harimwo aho iyo nyoni ikunze kuba, ivyifungura hamwe nuko ibana n'ibindi binyabuzima. Ikiganiro cy'uyu munsi mukaba mwagiteguriwe na Eloge Divan Remesha afadikanije na Hermes Ntibandetse. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Abenshi bayita umwami w'inyoni bitewe n'ukuntu ingana n'inguvu ifise. Iyo ni inyoni abenshi bazi ku izina ry'inkona. Hari ubwoko butandukanye bw'inkona dusanga mu bihugu byinshi harimo n'u Burundi. Inkona izwi nk'inyoni ifungura ibifungurwa bitandukanye bigizwe n'ibinyabuzima. Iyo nyoni ikaba ifise n'igihe ibaho. Abahinga bamwe na bamwe mu bijanye n'ibidukikije bavuga ko ifatwa nk'imwe mu nyoni zibaho igihe kirekire. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 6 Ntwarante 2026 tugiye kubashikiriza ibitari bike kubivugwa ku nyoni yitwa inkona. Tuza kuba turi kumwe n'umutumire mu impundu Jean Paul asanzwe ari umuhinga mu bijanye n'ikingirwa y'ibidukikije. Kuri miko muri kumwe na Eloge Divan Remesha abanda baramukije nongera ndabaha n'ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nshuti bakunzi n'isamirizi RPA n'ibiganiro byayo. Nkuko mwari muhejeje kubyumva mu ntangamarara, uyu munsi mu kiganiro dukingire ibidukikije twawuhariye inyoni benshi bita inkona. Iyo nyoni irazwi mu bihugu byinshi harimo n'u Burundi. Imbere yuko tuja mu idonido rya kino kiganiro, reka mugenzanje Elvis Niyomwungere atuyagire muri make ibijanye n'inkona, ahatubwira n'ibihimba nyamukuru vyayo hamwe nuko biyifasha kubaho. Inkona ni inyoni dusanga mu bice byinshi byo ku isi. Iyo nyoni itangaza benshi bifatiye ku kungene ireha, ingana, ingufu ifise hamwe n'uburyo ibonamwo, kuko ishobora kubona ibintu bitari hafi mbere kurusha n'abantu. Akenshi inkona mu kwiyunguruza iraguruka, ivyo bikaba bizifasha mu guhiga ico zifungura. Bivanye nuko ziri mu moko atandukanye, hari inkona zihigira mu mashamba ibinyabuzima bitandukanye, izindi zigahigira mu mazi n'ahandi zibona ico zikeneye.
inkona akaba ari n'inyoni zibaho igihe kitari gito, ubwoko bumwe na bumwe bukaba bushobora kubaho imyaka igera no kuri 30. Iyo nyoni ikaba ifise ibihimba by'umubiri bitandukanye, ariko hakaba hari ibihimba nyamukuru tuyisangako kandi inakoresha mu guhiga ivy'ifungura, kwiyunguruza no kwifasha mu bindi. Muri ivyo bihimba harimo umutwe. Ku mutwe hibonekeza cyane amaso afashe inkona, kubona mbere ikaba inazwi yifise umwihariko wo kubona ibintu bitari hafi, hamwe n'umunwa usongoye usanzwe ari muremure kandi ukomeye cyane, ikawukoresha mu ruhigi icumita icyo ikeneye ikarya. Amababa nico gihimba kindi kibonekeza ku nkona. Ayo mababa akaba ari na maremare, amwe mbere agashobora no gushikana 2 metero. Ayo mababa akaba ari nayo afasha inkona kuguruka ikanashika kure mu kirere. Mu Burundi hakaba hari ubwoko bw'inkona butandukanye buba mu mashamba aherereye ku mitumba y'igihugu. Iruhande y'ivyo mugenzi wa Jervis niyo mwungere atubariye, umutumire mu Impundu Jean Paul asanzwe ari n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije, avuga ko ubundi inkona ziri mu bwoko butandukanye. Muri ubwo bwoko ari ubwibonekeza cyane mu Burundi n'ubundi butaribonekeza ku bw'umutumire wacu. Inkona igisiga kidasanzwe, gifise inguvu, gifise amababa adasanzwe, kiguruka kikagurukira hejuru cyane. Ku ma espèce amwe y'inkona amababa asa nk'ayirabura canke agasa n'ubururu, ashobora kuba ari ubururu bukaze canke bukebuke. Hari n'izisa kandi n'izera. Izo zera rero usanga zifise n'utuntu twita nk'amabande agenda hacamwo utuntu twirabura. Uko niko inkona zisa. Hariho rero ubwoko butari buke usanga ngaha muri Afrika canke ngaha iwacu mu Burundi. Hariho ubwoko bita Aigle Royal, Akira Chrysaetos. Hariho ico bita Aigle Imperial, Akira Adaldatus. Hari ico bita Aigle Pirague à tête blanche, ni Aiatus Lecocephalus. Hariho kandi na Aigle Chiade bita shanga. Aho iwacu mu gihugu mu Burundi tuhasanga byo bita ama Aigle Royal, Aigle Martial na Aigle Barreteur igendera kwita amababa. Inyoni yitwa inkona irigwiza nk'ibindi binyabuzima tuzi, kandi irafise naho ikunda kuba. Iyo nyoni ikaba yigwiza mu guta amagi. Umutumire mu Impundu Jean Paul arabidusigurira, akanatomora aho inkona zikunze kuba zifata ko haba hari umutekano, na cyane cyane nk'iyo zataye amagi. Kujya kwindi bikoko, inkona zibata amagi ariko ntizita menshi, ni hagati y'irigi 1-8. Rero zirubaka ivyari hama zigatamwa ayo magi zirayabundikira, hanyuma kavamwo ivyana canke imiswi. Aho twumvise ko kenshi ntibita n'amagi menshi, usanga ari hagati y'irigi 1 n'amagi 4. Inkona ziba ahantu mu mashamba, mu misozi no mu biyaya. Mw'ishamba n'ahantu hari ibiti bifatanganye, basha amafore dense, aho usanga zararitse hejuru rwose ku biti. Zishobora kuba no mw'ishamba ahantu hinyegeje nyene, basha hinyegeje. Uwo munyagihugu yahora bura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya. Uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka, aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikora akabona kwikora mu gahogo.
inshuti bakunzi bisamirizi RPA ijwi ry'abanyagihugu turacari mu kiganiro dukingira ibidukikije turiko turabira hamwe ubuzima bw'inyoni abenshi bita inkona inyoni kandi abenshi bafata nk'umwami w'inyoni mu bihimba bigize inkona hari bimwe bifatwa n'abahinga nka nyamukuru bitewe nuko biyifasha mu buzima bwayo bwa misi yose umutumire Muhimpundu Jean Paul asigura ko ivyo bihimba bifasha inkona cyane cyane nko mu kuyunguruza be no mu guhiga ivyifungura. Inkona iri mu binyoni biguruka kuko zifise amababa akomeye ari rigide kandi maremare bifasha inkona kugurukira kure hejuru bavuga ko ishobora kuguruka gushika kilometero 5-6 hejuru mu kirere iranagenda iri hasi ko irafise amaguru rero hari ikintu kidasanzwe kiranga inkona amababa yazo n'ibinono vyazo amababa yazo ni maremare cyane kandi akomeye ibinono vyazo bifise inzara zidasanzwe zisongoye kandi zikomeye ifashe ikintu irekura ari nk'inyamahoho icumitamwo igacitwara ifashe inkoko ifashe agakwavu ifashe imbeba ifashe imfuku iraterura ikagenda hamwe bavuga ko ishobora no gufata n'abana batoya ibasanze nk'ahantu igaterura ikagenda inkona rero irya ivyo bita amamamifere haba harimo impene haba harimo intama haba harimo n'abana b'abantu kimukubise ijisho canke inkoko kirayitwara birarya kandi ivyo bita amarongeur harimo imfuku harimo inkoko abukwavu imbeba ivyo bimarongeur hanyuma zirarya kandi izindi nyoni ziba mu ishamba canke mu kirere n'iziba mu mazi harimo nka za nyoni zana zigenda hejuru y'amazi inkona kandi zirarya ivyo bita indagara canke n'imikeke yo mu biyaga. Umuhinga Muhimpundu Jean Paul amenyesha kandi ko inkona zifise n'akamaro kadasanzwe mw'ikingirwa ry'ibidukikije hano asigura ko inkona ari ibinyabuzima zifungura biba bisanzwe bibangamira ibidukikije iruhande y'ivyo mutumira avuga ko n'amagara y'abantu ashobora kwitabwaho hifashishijwe bimwe mu bihimba vy'inkona. Inkona ziri mu bisiga mu bikoko bifise akamaro kuko bwa mbere predateur umva dufise ibintu bita nk'ifuku turazi ko zironona imirima rero hatabonetse ico gisiga kiza kiragabanya nk'ifuku nazo zironona imirima hoba inzara hoba deséquilibre écologique bisaba ko izo nkona zikingirwa cyo kumwe n'ibindi bikoko kugira ngo hagume hari ya équilibre écologique mu gukingira ibidukikije rero ziri mu bikoko bishobora kuba bifite amategeko abikingira mu bindi bihugu iwacu sinzi ko bimeze ariko ni ibikoko navyo nyene bikwiye gukingirwa kandi bifite n'akamaro je narumvise ko n'amababa y'inkona barayakoresha mu kuvura bajya bavuza imiti y'ikirundi bashaka kubikoresha mu kuvura ibi canke biriya rero bisaba ko ivyo bikoko bikingirwa kugira ngo amagara y'abantu akingirwe kandi n'ibinyabuzima bikingirwe. Bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije twari kumwe ni no kuri izo ntererano z'umutumire Muhimpundu Jean Paul ikiganiro cyo kuri uno munsi kigarukiyeko uyo mutumire asanzwe ari umuhinga mu bijanye n'ikingirwa ry'ibidukikije akaba yatuyagira ku bijanye n'ubuzima bw'inyoni ifatwa nk'isumba izindi zose abenshi bita inkona nshimire uyo mutumire ku mwanya wiwe yaduhaye agatanga isiguro zitari nke kandi ngirakamaro ku bijanye n'ubuzima bw'inkona ndashimiye kandi n'abagenzanje twafatikanije mu gutegura kino kiganiro namwe mwese mwari muduteza abiri kuva kino kiganiro gitangura gushika aho kigarukiye ndabashimiye Eloge Divin Remesha nariko ndakibashikiriza abandabike bantu yenda bifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu nagasaga
cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Arakoze mugenzi wacu Eloge Divan Remesha. Ni hano duciye dusozera amakuru yo kuri uno wa gatandatu ntwarante umwaka wa 2026. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi, bagenzanje batorokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma bakoze uko bashoboye kugira no majwi abashikira tankomanzi. David Claude Mbanda nayo nabashikirije no makuru nkaba ndabike abantu ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha.